Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV, mwebwe musanzwe mubana natwe mu biganiro twama tubashikiriza, eka mbere na mwebwe mutarabasangwa ahubwo muri bashasha ariryo rya mbere mubonye video zo kuri Ntamvura idahita TV. Amahoro y'Imana, kugubwa neza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Jewe ni Jamvye Imana irambona mwama muteramana mu biganiro vy'iyobokamana, ibiganiro bivuga ku magara y'abantu, kugira ngo dushishikare kugira amagara meza, dushishikare kugira novuga ngo imyizerere ya gikristo itarimwo agatosi, hamwe rero n'impanuro muri rusangi twigishanye twibutsanye bivanye n'ikiganiro ico kiba gitumbereye uwo musi. Uyu musi rero twaguma turabire hamwe amajambo ari muri citation yavuzwe n'uwitwa Ken Robinson. Uwo Ken Robinson yavuze ngo iki mu gifaransa, hama tumagaruka tubivuge mu kirundi. Ivyo Ken Robinson yavuze ni muri ya ntumbero muzi ko abakera bavuze ngo umugani ugana kariho. None ko umugani ugana kariho, turaba umugani ico utubwira. Mbega uyu musi dushobora kwigira iki muri uyo mugani ugana akariho? Ni iyihe mpanuro, ni iyihe novuga ngo nyigisho umuntu yokura muri uwo mugani ugana kariho? Mbega ni agaki kariho twisunze uyo mugani? Mu gifaransa rero yavuze ngo ce n'est pas l'événement qui détermine notre vie, mais ce que nous en faisons. Mu ntunga dusubiremwo, ce n'est pas l'événement qui détermine notre vie, mais ce que nous en faisons. Ni igifaransa rero, abantu bakunda urufaransa rero, asha mwegere hino rero mutubwire ibintu. Ce n'est pas l'événement qui détermine notre vie, mais ce que nous en faisons. En d'autres termes, ce que nous faisons de celui-ci, de ce dernier, de cet événement-là. Aha rero mu kirundi tuvuga ngo ntabwo ari ivyatubayeko, ibibazo twaciyemwo, ikibazo kanaka twahuye naco gituma ubuzima bwacu bumenyekana ko buzomera ukuntu. Ubuzima bwacu ntibuzomera uko ikibazo twahuye naco cipfuza ko bumera. Ubuzima bwacu ntibumera gutyo kubwa ca kintu catubayeko, kubw'ibibazo vyatubayeko, kubw'uruhombo twagize, kubw'indwara novuga ngo umuntu amaranye igihe kirekire, kubw'uko umuntu yarimye bigahoroka, kubw'uko umuntu yaranguye ibidandazwa vyiwe hanyuma wanashaka nkuko duhora tubibona rimwe rimwe, mu nyemerere mvuge gutyo, isoko igasha canke ikioske umuntu yabishizemwo igasha. Ati ico kintu rero burya ni koko ico kintu cabaye, ico cago cabaye, iyo ngorane yabaye, novuga ngo ico kibazo, novuga ngo iyo nkuru mbi yashitse yabaye. Hanyuma rero uyu Ken Robinson yavuze ngo ivyo rero bitubako sivyo bifata ingingo y'ico ubuzima bwacu buzobaco, sivyo naho biduhombesha, naho bidusubiza inyuma. Mu vyumve neza jingenera bitahura, naho ivyo bintu biba bibonekana yuko bizanwa no kuturangiza, ariko sivyo bifata ingingo y'ingene dutegerezwa kumera muri kazoza kacu, sivyo bidufatira ingingo yo guherayo, yo kugumayo. Ni koko biradukorora, ugakoroka ukava hejuru ukikubita hasi, mu vy'ubutunzi, mu vyo kurima, mu vy'ubworozi, mu vy'amagara meza, ugasanga wakorotse wasubiye inyuma. Tureke kuvuga mbere ivyo vyonyene, no mu vy'iyobokamana ugasanga wahuye n'ikibazo kumbure cagukoroye mu kwizera, cagukoroye mu gusenga, mu kwiyumvamwo Imana n'ivy'Imana, ugasanga koko wasubiye inyuma, ukumva ko habayeho kunyagwa, ukumva yuko habayeho gusubira inyuma, ukumva ko wakorotse nk'uvuye muri etaje ugakorokera hasi. Ivyo birashoboka, ariko ngo mugabo rero kirya kintu cabaye, irya evenema, kirya kintu cashitse, irya ngorane yabaye, ngo siyo rero burya naho yabaye ihindukira ngo ifatire umuntu
ingingo yo kugumayo oyaye, siyifata ingingo kandi yo yingene ejo hawe hamera. Ce n'est pas l'événement qui détermine notre vie. Ntabwo ari iyo evenema, ntabwo ari ivyo vyatubayeko novuga ngo biduhitiramwo ingene ubuzima bwacu bugenda. Biraza bikabuhungabanya, biraza bikadabadanga, bikonona ibintu, bikavyonga, biraza bikatuvyongera ibibazo, biraza bikatwononera, biraza bikaduciramwo, biraza bikatugabanya novuga ngo speed twari ku muvuduko twari ko mwiterambere, biraza bikamera nk'ibituzimije. Ariko mugabo sivyo bidufatira ingingo, bidutegeka ingene ubuzima bwacu butegerezwa guca bumera. Vyo by'igikorwa cyabyo ni uguhungabanya umutekano, ni ukugira ico vyononye, ni ukugira ico bihombeje umuntu. Ariko mugabo umuntu rero burya ngo nubwo ivyo biba vyabaye, umuntu afise capacity dasanzwe, afise ubushobozi budasanzwe Imana yamuremanye. Ubwo bushobozi nabwo buvuga ngo naho woba watemvye ugashika hasi, ikintu ca mbere uharanira si ukugumayo ngo ucugume uryamye hasi, ariko ikintu ca mbere uharanira uvuga ngo natemvye ariko singumayo, ndasubira mvyuke kuko ndazi kwaha atariho nategerezwa kuguma. Ibi naho vyashitse, reka nihanagure, reka nihungure ivumbi, reka ndabe ingene impuzu yononekaye, reka nsubire mvyuke. Guharanira kuvyuka ni kimwe mu bintu bigiza ingene umuntu aremwe. Rero bavuze ngaha ngo ce n'est pas l'événement qui détermine notre vie, mais ce que nous en faisons. Ariko ikidetermina ubuzima bwacu, igishiraho ubuzima bwacu ingene buzomera, igituma ubuzima bwacu buzomera kujya buzomera, igituma ubuzima bwanje canke bwawe bumera uko bumeze ubu, ngo ntikiva canke ntigiterwa na bijya tucamwo duhura navyo, ariko giterwa n'ingene ivyo bintu tubiha interpretation. Ngo ibyo dukora kubw'ivyatubayeko, mais ce que nous en faisons, ce que nous faisons de cet événement iba yatubayeko. Ibyo dukora rero, ingingo dufata zinyifata, ingene tuca twifata kubw'ivyatubayeko, nivyo bintu bituma ubuzima bwacu bumera uko bumeze, nivyo bituma kandi ubuzima bwacu buzomera uko buzoba bumeze ejo haza. Nta muntu numwe adahura n'ingorane, nta muntu numwe adahura n'ibibazo, nta muntu numwe adahura n'uruhombo ngo ahombe agire ibibazo binabiri yaye. Ariko mugabo igituma ushobora gucuguma mu bukene, igituma wocu usara ukaja kwa rujani inyuma y'amezi abiri canke amezi atatu, ngo biba bifatiye ku kungene umuntu aciye yifata, inyifata umuntu yifashe kubw'ivyamubayeko. Niyo nyifato rero ngo ifise uruhara rukomeye cane mu buzima bwacu. Ibitubako birababaje, ivyo wewe ucamwo uri kuracamwo birababaje, ariko mugabo mbega niyihe nyifato wifata kubw'ivyo bintu? Mbega ivyo bintu bituma wifata inyifato iguma ikwimbira icobo, canke ivyo bintu bituma wifata inyifato yo guhaguruka ngo uhangane navyo? Ubituma wifata inyifato yo kwanka kuyamanika ngo uvuge ngo horeme ndasavye ikigongwe, ahubwo uvuga ati turahangana, ikije cose nzose ku mutwe mpaka. Canke uvuga ngo umugabo aratinya ingwe n'ivyo ariko ntatinyi yamwinjiranye. Sinzi rero ingene uvuga, ariko mugabo umenye ngo naho novuga ngo ivyago vyo mu buzima bwacu bwa misi yose vyama mu nzira. Umugani wa wundi yavuze ngo ivyaha vyama mu nzira, ariko mugabo ikintu gihambaye gituma ubaho uko ubayeho, gituma uzobaho uko wewe uzobaho ejo hawe haza, gishingiye ahanini
kunyifata no ku ngingo wifata canke ufata kubw'ivyakubaye, kuko muri make ivyo bintu biba bifise ikintu vyabaruye muri wewe, ibe yabaye imbarutso ibarura, novuga ngo imera nk'akami kadometse, novuga ngo ukwihebura no kwiganyira bisanzwe biri muri wewe, naho bitari ko biragaragara kubera ko bari mu bihe vyiza. None rero nibaza yuko aya majambo ya Ken Robinson yavuze yumvikana. Ce n'est pas l'événement qui détermine notre vie, mais ce que nous en faisons. Ivyo ducamwo, ibitubabaza, ivyo duhura navyo, sivyo biduhitiramwo, sivyo bidufatira ingingo y'ingene ubuzima bwacu buca buguma bumeze oyaye, ahubwo twebwe ni twebwe dufata ingingo kubwa bijya bintu vyatubaye ko twaciyemwo y'ingene rero ubuzima bwacu buca bumera. Nimba duca twihebura, nimba duca twiganyira, nimba duca novuga ngo ducika intege ducika inkokora, bizotuma ubuzima bwacu bw'ejo haza buca bwanka. Abantu bavuga ngo ni kubera yuko ibintu vyahiriye mu isoko, ariko mugabo mu vy'ukuri ari kubera yuko ivyo mu isoko vyabaruye akantu kari muri we ko kwihebura no kwiganya no gucika inkokora n'ingoga. Ariko mugabo hamwe umuntu ibimubaye ko bitomusunikira mu kuyamanika, mu kwiheba no mu kwihebura, ahubwo agashishika kuvuga ati reka mpambane, ubuzima niko bumeze, habaho iminsi myiza n'iminsi mibi. Yobo yavuze ngo mbega mu biganza vy'Imana twokwama twakira ivyiza gusa, ibibi navyo twobiha abandi. Umuntu rero akamenya ngo ibihe bigenda bikuranwa ku mwana w'umuntu, hamwe aranezerwa ahandi akababara. Ivyo nta gishasha birambaye ko, ariko ntibizoguma bimba ko gutyo. Reka rero nkomba tereka ngwane mpaka bigize ntibikunze, hanyuma ntsinde neshe. Aha mw'isi ntihabaho abantu novuga ngo b'abanyantege nke, ahubwo habaho umuntu yemera kuba umurindango akavuga ati turahangana mpaka n'ibimpangayikishije, kandi Imana imperuka biratinda bigakunda, ugaheza ukabishobora. None rero bakunzi bantambura Data TV, iki kiganiro cyacu cy'uno munsi rero aha niho kigarukiye. Mwebwe bashashe umusonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo mushishikare kuza murabona ibiganiro tuba twabashiriye ko. Jewe jamye Imana irambona rene n'abategura ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Aha niho ngarukirije, tuzosura mu kiganiro c'ubutaha.